oya bose nyene barampemba uko ndavyipfuza nta muntu numwe yandekone nyene okay gusa nyene ko arabashaka nyene kugorana bukebuke mugabo barabikemura Benita iyo bariko bariyumva abahungu bato bato batavyibushe mwavyumvise barebare batirabura mwavyumvise amishira guterura ivyuma ntimuze ngo kwa Benita batambuka bien bazi gutambuka ayaya umuhungu atambuka bagufise nagira ukunda umuhungu afise amafaranga oya Hello bantu banje meze neza nkuko vyama ndavyizeye ndazi ko mugwe neza aho muri hose haba ku murango haba mu ijoro ndazi ko meze neza nkuko vyama ni Noraske ntari wa gatandatu imbere yanyu muri ko muraraba televiziyo yanyu ni Press 1 TV isigura fyonda rimwe canke kanda rimwe canke bonyeza moja abantu bayumva igiswahili manisikia maze watu wa Tanzania bonyeza moja osio inyuma ya kamera turi kumwe na Bright my man amaboko hejuru amatwandika amateka so nkuko mibona turi ahantu hamwe mu gisagara ca Bujumbura tuhasanze umuntu yicaye yatekereje ku kazuba kaya masaha ariko arafata akayaga nyene reka tuvugane nawe tuyage rimwe abiri atatu hama nawe mubandanye kwandika amateka abwira mugenzi abwire mugenzi abwire na mugenzi wiwe mugira like share subscribe n'ibindi byinshi kugira ngo twandike amateka maze iki nico giherero cacu eyo Press 1 TV what up hello mizireza ndabona nyene ko kutovye kukeye birasanze wisize Sibyahatanye nizo ngohe niko zimeze uko nyene yego wepie gusa ariko wepie ucurasiga ko nakantu nyene agakreyo nyene gakenye kataboneka ariko imino yo wasize ko byinshi biraboneka kandi ibyo by'abateka gute none ni bon umeze neza turi Press 1 TV nibaze ko wowe utuzi ariko naho wowe utaratumenya nci gituma tuje kugira utumenye turi televiziyo ikorera abene igihugu ikorera abantu kugira ngo bashire kubaho mu buzima bwabo baruhutse baryohewe nibaze ko nawe ukunda kuryoherwa uri umuryoshe ndakunda kuryoherwa rero gituma tukurondeye ngane kugira twinjoyinge turyoherwe twandika amateka so akabatsi kambe nagomba kukubatsa kubera kuri ngaha bon naje ngaha nyene kugira gutera amatu kata mu meshambo nari impande ya muterema ntibikenewe kenshi bakunze kuvuga ngo umukobwa yicaye wenyine aba yahemukiwe nivyo wapi sukuvuko onye simaka kandi aho ugiye ngo ugende urajana n'umuntu hari ahantu bisaba ko wijana abakobwa benshi ariko bavuga yuko baticara bonyene kubera ko abakobwa barakunda kuvuga deje niko bavuga muga simaka misi yose ugumujana n'umuntu we nturi mu bakobwa none bakunda kuvuga sinibaza ugo mutekereje uvuga iyo rose kuvugisha gusa ho ngaha tukavuga gushika bugace okay akazina kanyi nita Benita Chloe mukora iki mubahe bon ntaco nkora sanze ndi umunyeshure niga ku Université de Lac Tanganyika ibindi nkora ndi mu Queen Video nyene ndakunze guhura n'abakobwa bavuga yuko ari aba Queen Video harakunze kuba ingorane y'iryo zina bamwe bakavuga ngo bitwa ba Slay Queen abandi ba Queen Video abandi hari n'indi zina noba nibagiye ariko ubivuga ko iki kw'iryo zina bon ico nabivuga ko je kwanza umuntu ambwiye ngo ndi Slay Queen birambabaza cyane kandi n'ubu hari abantu babimbwira muga nkaca ndababwira ati ntabwo ndi Slay Queen unabimbwenda babara cyane gusa nyene babonye umuntu atangwa kuja muri ibintu bya kuri video nyene bacatanga kumita amazina atandukanye menshi kandi namwe murabizi mbe bijya bintu muravyiga canke n'impano mu office kwera hari ukuntu mutama nko ngaho gira kwa kundi muntu amutamba ndazi wicaye nabonye video gira systeme turabe uzobibona nta example uzobibona nta arebe muravyiga canke n'impano bon je sinovuga basikari impano ubwa kubganje ntavyo nize yego vyanje mu kwama ndabikora muhira babifashe gute umunsi wa mbere bumva yuko ugiye muri ivyo bintu kubera mu mico kirundi menga sisa barabona nabi nyene bakumva nyene yuko ugiye ku bundi muntu ugiye gukora ibintu bibi vyinshi mugabo ukuguma ubibandanya uraye basigura hama bakagutahura mugabo umuntu wese apana kuvuga muhira gusa umuntu wese abonye ubigiyemo agufata ukundi kuntu catangwa kuguhinda image none umaze kuja muri video zingahe bon umaze kuja muri video zine washaka kutubwira
sinze iyo nzi ya mbere yo yitwa Lolo ni ya Peci yakoranye na Alvin iyindi ni mu type yitwa Bwana Onka sinzi ni titre yayo indirimbo haro n'indi ndirimbo y'umuririmbyi w'umukongomani yitwa Ivan n'iyindi y'umukongomani nyene yitwa Shilian okay none babahemba gute bo muravugana Peci aguhangahe ko nzi ko Peci sishobora nibanga ry'iwanje na Peci muri iminsi rafite amafaranga yaragwahora shi twakoranye bien na Peci gusumba n'abakongomani kumenga nibo bakoresha amadolari oya bose nyene barampemba uko ndavyipfuza nta muntu n'umwe yandekone nyene gusa nyene ko harabashaka nyene kugorana bukebuke mugabo barabikemura Benita iyo umuntu abamubonye ari muri video kenshi baca bavuga ngo ni maraya uwo yaryamanye n'uwo muhungu nivyo muca muryamana bajyana mukora mu video chance nibaza ivyo bintu gusa barabivuga urazi yuko ufise n'umutipe musohokana atakwizera cyane ko ivyo ntubujamo avuga ati muhejeje tournage muca muja mu bindi no munani nonye niyo ndirimbo mugabo sivyo biravana n'ingeso y'umuntu hata twa turi ku kazi turagenda tugakora ivyacu tugaheza bakaduhemba tugataha ibisigaye ni pembeni ushaka kurabija mu mugabo sinibaza hama ibijanye n'inyambaro naho kumenga ni hari ukuntu mu mutikwije bimeze gute turikwiza ni kujya nyene bikwiza muri video turikwiza biravana na video kandi hari video usanga wikwiza n'indi bisaba nyene kugira utunye turi sex turi sex washa okay akabazo nagomba kukubaza urafise umuntu mukundana ndisokana ndamufise ari mu miziki canke akora ibindi bintu umuntu asanzwe nyene akora utwiyo none iyo yumvise kuri muri video bifata gute bon umunsi wa mbere ndamubwira byaramubabaje kandi cyane biramubabaza me gusa mu nyuma ndamusigurira kandi maze kumubwira yuko hari avantage aje dukuramo tutagenda ukonya nyene arantahura avuga ati sawa turagenda none bamaze kwimvira kuri fitire yawe niwaba umumama nge n'abana bazora babona mu video bazora bavyakira gute hewe jere nzo mu mama kaze rero gusa abana banje nyene nzoba liberté mugapana total kandi nibayibona sinibaza yuko je abana nzovyara bazobona imiziki nyene tukora bureka kwibona gute kandi kuri YouTube bazobona indi mishasha basi bazobona indi mishasha none umwana wawe bigiyemo ho uwo muhanuriye umwana wanje bigiyemo akavyipfuza no mureka ko naje barandetse no mureka naje hari abantu benshi bagira ibintu bavuga ati je vraiment bino bintu naho ndabigira so ndabihana ko umwana wanje bijamo ati yo no muraga ibindi bintu ndashobe byinshi erega si bibi wapi si bibi si bibi vraiment okay ariko ibintu bimaze kuba bivamo agafaranga nibaza ko atari ibintu bibi bakunzi ba Press One TV mumvise turi kumwe na Benita ni mu Queen Video amaze kuja muri video zigiye zitandukanye abantu mukora ama video mukeneramo abakobwa beza barebare bataramutse nk'uyu basa n'abamisi murashe kumurondera yitwa Benita ushaka amandi ma info nimero ya telefone ashe kutubaza inbox turagusanga inbox tukwishure canke ku ma platform yacu yose kuri Facebook Instagram ni Press One TV uri kumwe nanje Noraske ntaro gatandatu nkuko nabikubwiye turiko turagenda tumubaza amakuru agiye atandukanye none Benita ndakubaza uramaze guhemukirwa n'umuhungu biramaze kumushikira byashitse ryari byagenze gute hari 2018 vuba cyane haciye imyaka 3 yego umuhungu yari inamo yarava muhera ati wewe wa mukobwa we ndaguhevye wapi ntiyambwiye ndaguhevye aho gusa ivyo yakora vyaranyerekanye ko yamenje kandi naramukunda cyane yagize ibiki ivyo bintu wumva menga vyo yarakunda abademu benshi cyane kandi akabinyereka kugira bimbabazi nanje sinashobora kubisporta navuga ati ibi bintu wapi hari umuntu umwe yigeze kutubwira nyine ngaha imbere ya kamera atubwira ati burya jewe nta kintu na kimwe umuhungu yokora hama nkamuheba wowe ngira ntamukunda naramukunda cyane kuba yakunze ndanye n'abantu benshi wumva menga coto muco muheba umva je nkunda n'umuntu simba shaka umuntu akunda je aje kunda n'abandi bakobwa babiri batatu bari wapi birambabaza cyane mbashaka nimba je ndamukunza ndi umwe nawe nkunde ndi umwe nibyo mbashaka none ukunda umuhungu ameze gute je nkunda umuhungu muremure atari umuboga nyine cyane oya nyine muto nyine muga muremure asumba muremure gusumba none atirabura deja upima metero 2 none ya demetre nizikwira nibaze siburamo zike yego basi nkunda je mutipa asumba muto atavyibushe bariko bariyumva abahungu bato batavyibushe mwavyumvise
barebare batirabura Mwavyumva? bafise inzobe nyinshi amwishira guterura ivyuma ntimuzi ngo kwa Benita batambuka bien bazi gutambuka yego ayaya umuhungu atambuka bagufise nagira ukunda umuhungu afise amafaranga oya amafaranga Angela ziko usanzwe ushobora gukunda umutipe akenye mugambo n'ukuntu yambara neza bazi Asha, azitira. yiwe ego vraiment Azitira naho impuzu. afise na visage nziza nkumva nyenda muryoherere yego ntitaye yuko bafise amafaranga okay ubundi nawe yatubwiye ati umuhungu adafise amafaranga aba ari bwabwana ntaca bamaze atashaka asa n'igisabuna ariko aba afise inoti wowe nawe uvuze uti adafise inoti ntaco bitwaye ariko jewe mbena aba afise isura nziza ego kandi bon ameze uko ndavyipfuza Nkuko kandi uvyifuza. je nkunze umusi ndamukunda ngo nikwa amafaranga amafaranga wose nzu yifitiye oya sivyo kirenga ariko yo kugira ayo yavise kurya nyene tu okay umunsi wa mbere wakundanye n'umuhungu hari ryari yo umunsi wa mbere nakundanye n'umuhungu umunsi wa mbere nakundanye n'umuhungu ijya mbere warumvise ibiki ce navuze ivyo nyene ivyo nyene yego nari niga muri 11 muri 11 burya menga aba ari sawa gose gukundana umuntu akiri muri 11 nagira umuntu akundana yatanguye guheza kubera aba afise ivyo ashaka gushikako oya basi uravye generation y'ubu twatanga gukundana nyene tukiri bato twatanga gukundana tukiri bato je natanga gukundana nkiri muto kandi niga muri 11 sinari nkuze cane kandi nakunde n'umuhungu ansumba ndi mutoyi nawe ansumba nsumvya n'imyaka byose byose usengera